nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo Mweranda. Abigishwa ba Yohani baregera Yesu baramubaza bati, igituma twe n'abafarisayo twama twisonzesha, abigishwa baba batisonzesha ni iki? Yesu arabishura ati, mbega baherekeje umukwe murabona bisonzesha iyo bakiri kumwe nawe? Yamara hazoza iminsi aho wa mukwe bavana, niho rero bazokwisonzesha. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ukwisonzesha umukama ashaka no kurangura ibikorwa by'urukundo. Bakunzi b'Imana, turabandanya urugendo twatanguye rutuganisha ku kanyamuneza ka Pasika. Biraca biraza, uyu n'umunsi ugira gatatu. Igihe ca karema gifise inkingi zitatu nkuru nk'uko twagiye turavyibukanya kuva kwa gatatu w'iminyota. Ubwa mbere n'igisabisho, hanyuma kwisonzesha abandi bita kwibabaza, guheza ukatujana ku gusabikanya, la prière, l'aumône et le partage. Kuno munsi Ekleziya iduhaye kuzirikana ku mugigwa wo kwisonzesha, maze umukama akatwereka ingene vyogigwa ngo biheze bimuhimbare natwe bitugirire akamaro. Nkuko twavyumvise kwa gatatu w'iminyota, kwisonzesha si ukujondamika umutwe nk'urutaretare, umuntu akaca atangura kugira iminkanyari kugira bose babone yuko hariho ico yagize. Sihiganwa nanone ubujyakuzimu si ubufatanamende, si no kwiyororeka, mbere rimwe na rimwe ngo dutangure no gusaba impembo. Umwana sinzi yuko abubaka ibigira, twebwe kera waraye utariye wazinduka mu gitondo no kwihumura utarihumura, impa vya biryo, impa za mfungurwa naraye ntariye. Sitoke rero tugira mu kwisonzesha ngo tuce dusaba ivyo tutariye ejo tubirya uno munsi, ahubwo ni ugufata ingingo yo guheba ibicumuro n'impengamiro mbi yacu, tugakomeza ubunywanyi n'umukama wadusaba guheba izo ngeso mbi, tugaheza tukaba mukuri, tukavavana n'ubwiyorobetsi bwose, tukarangwa n'umutima mwiza. Ico dukora tukagikora ko kitugirira akamaro, ariko kandi tumirira amate abashonje. Mbega vyotumarira iki kwisonzesha ariko impengamiro zacu zitigera zihinduka, tukama muri ya mitongano, mu ndwano n'ubundi bubisha bukunze kuranga ubuzima bwa muntu? Vyoheza bikatubera nka ya mazi agwa ku mugongo w'imbata, nka ya mvura igwa mw'ishamba. Ukwisonzesha umukama ashima kandi atangira n'impera no kurangura vya bikorwa by'urukundo, cane cane bimwe bihora ku mubiri, bimwe vyitaha abandi. Kwamira kure akarenganya, mu yandi majambo, genda ubivuga kuri, uvugire abo barenganywa bakaremekwa intebe ishushe. Rasana ko yaremerewe n'ubuzima bwa none, ha umwanya babugusaba ubumvirize ubaramire, bari murukwe na gatoyi. Ntimuzi ukuntu bituntuza kuburushe ku mutima canke ku mubiri, mugabo utagira n'umuntu ushobora kwegera ukaganyira kandi azobizigama.
gusangira ibanga n'imbwa ikabikwiza ibisaka. Ubu hariho abantu mukira kuvana gusa hejeje kuganyira bikagutanga ku marezo sosio, bikagutanga mw'ibarabara. Umukama aradusaba ko turemurura abaremerewe mu kubaha akanya, mu kubumviriza, ariko kandi no mu kubagumiriza ibanga. Iyo wumvirije umuntu akaruhukana gatoyi, uba ugize neza rwose, kandi neza ntibora. Ukundi kwisonzesha Umukama ashaka, genda ucagagure izo mvuto wabohesheje abandi. Bamwe wamaze kwicuka n'ahambu ugashirako n'umusaraba kandi bakibona. Bamwe waciriye umukenke. Genda usangire ivyo kurya n'abashonje. Abarundi nka bose bavuga bati ibyo kwisonzesha twebwe twama twarabigize, ahubwo musero champion mw'ijuru. Twavutse dushonje, dukura dushonje, none tugira dusaze dushonje. Abandi ntacyo bazababwira yuko ibigori arya nawe n'ivyo mu mwaka weze vyabuze ababigura. Mugo ntibifise bose. Ko rero dusanzwe twisonzeye, ntaco data ivy'ivyo kurya tubireke. Mugabo ahari mu rusato rw'imbaraga asa rwifuka batanu, kandi bikerekehanira abankana. Kenda musange utwo duke mufise. None umukate umuntu ashobora kumanyuramo kubiri. Ikigori umuntu ashobora kugicamo ibimanyu, canke bakakidinete. Icupa rya Rwamuzo si 72. Murumanyemo mu gatatu si santiritiro 24, batatu nimwumva yuko boronka utwaba agasipa k'ifana kandi akanyota basika kazima na gato yugatumubanzayo y'uruho rw'amazi, hanyuma ugashirako utwo tuntu mu nyuma basabuza guhemera ko bakumva yuko warose na dukeye. Ni umutima w'urukundo ukunda kutugora. Duke turashaka kudusangira kandi tukabibamwo neza. Noneho ntidukenye twese. Abirirwa barasesinga kandi abasamira isazi ku menyo ari umuyoro banganiki. Aho mw'ibarabara hari abana, hakaba n'abavundiye mu bitaro. Hakubisesa mu bihereza abo bana kandi bazokenguruka. Genda aho mu bitaro mubahe murabe. Mukurabira tutaza karaya razifu. Genda muhindara ababuze aho baba. Muca muvuga ngo twosanga twinjije ibisuma canke ngo twinjije abagwanyi. Ubu noneho muca muvuga muti kugira ngo uraze n'umuntu amategeko akazi. Ego ugomba kukurya ntabura ingoboga agukotsa. Abandi bacavuga ngo twifitiye ngo inzu zaga. Mugabo mwebwe murazibamwe. Nimwambika bari gusa. Mwava muvuga ngo twifitiye nkeyi. Hari abantu benshi bafise impuzu zavundiye mu nzu, inyenzi zirigwa zirazirya zikazirira mu bubati, umugabo batiyumvira ngo bazitambe. Ariko abagenda gusa baruzuye. Genda mubambike. Genda mwambike nabo bagore bambara impenerezo. Mubahanure bikwiza. Ndabarahiye nta teka bibaha, ariko kandi murabizi yuko n'ubuswage bateze ivumbi nta wumukura. Si impuzu gusa, genda mwambike indimi zanyu, za zindi zirigwa ziravuga ibinyoma. Genda mwambike ya minwa yirigwa irabeshera abandi baremeka intebe ishushe. Muri make ntiwirenganize umuntu nkawe. Ibikorwa dukora ntibeza ngo bipfu gusa, kuko Umukama azobiduhera impera. Nico nshimira Imana. Kuba umuco wakaka, tuzoheza tuba umuco wakaka, maze umunsi twamuhamagaye nawe aheze atwitabe. Noneho murabizi burankwiye kari biri menshi.
igihe ntabwo tuzotakambira umukama azoheza twitare atwishure kuko ineza ntibora. Ariko kandi ubugira impuhwe umurushwa abaguranye umukama kandi iciza ciwe azokimuhembera. Ni mu Migani kigabane ca 19:17. Abaturika abakozi babo bangana iki? Hari abababuza kuja gusenga, hari n'ababahemba intica ntikize ngo nuko badafise iyo baja, ngo ndazi yuko uzogumaha. Muragende buke buke kuko umwana umuraza ukuboko mu nda naho hakuraza umugozi mw'izosi. Abacinyizi waho tubaye bangana iki kandi dukureko n'ururimi ngo bitakurabura abahiga. Imitongano yabiraba mu kibani wacu ingana iki? Igiturire kubuzi, akarenganyo, uguturubikana, byose biribonekeza aho turi. Umuntu wese rero nagenda akore uko ashobora ngo ivyo byose biranduranwe n'imizi, maze twubake umuryango w'Imana. Tugende turabe babandi bashonje tukahura tukubika amaso ko bangana. Hari n'abigira abatagatifu mu gucira imanza abandi no mu kubasivya. Ivyo vyose umukama ashaka ko tubikura mu buzima bwacu, tugaheza tukaba babandi by'ukuri bumva ko bari kumwe n'umukwe. Ivyo vyinga bizoheza bize hanyuma. Kuno musi bagenzi, muze dutakambira umukama watugire ikigongwe kowe gito bwacu bwose, maze tutabaze umutima nk'uwiwe. Niho two kwisonzesha by'ukuri, maze ukwibabaza kwacu ukamirira amate abatagira uko bigira, nabo bagahimbagwa n'umukama Imana yabo agira neza kuri ino si y'abazima. Tuzoheza dutorane buri n'ahazwa bw'ijuru yaturonkeye mu kutubambirwa. Amen. Nimuhora n'umukama.